jewe mpagaze ngaho imbere nshima Imana nitwa Niyonzima Janine. Jewe nkitwara inonda nayitwaye meze nabi ariko nshitse ngaha nazanywe n'umumama araho arambwira ati wewe humura reka ndakwereka ahantu uja gusengera. Hanyuma ndamwegera ndamubwira kubera atwara abana yari n'umugenzi. Hanyuma arambwira ati reka ndakujana ahantu basenga Imana. Ntego hoki tugende. Ndamukwirikira turaza aranyereka ahantu ngenda gutonda baransengera. Hanyuma bansengeye barambwira ati wowe ufise ibitero byinshi uzohora ugenda hariya bagusengere. Ndaza ndatonda buri munsi muri burakeye. Hanyuma Imana irangirira neza hageze ko nibaruka. Haragera igihe mzimba amaguru biranka nuko ntambuka nzino. Hanyuma hageze yuko nsezera banyandikiye itariki zo kuja kuvyara 23 candaza 21. Uwo mupastori kwera Imana imuhezagire. Aha hantu narahabonye Imana nukuri aho nahora nsengera kunda nari mperuka kuvyara. Naragize ibibazo ndagarukira muri bloke ndayitwara n'ubwoba ndavuga nti Imana none gamwe iyinda nzosa kwivyara nk'ukura. Hanyuma ngeze ngaha arambwira ati nukuri wewe ndagusengeye ugeze kuja kuvyara uzuronka ibise vyungikanya ururuke kuri kijya gitanda ururukana umwana. Jewe ngeze kuja kuvyara ivyo bise nukuri uko navyumvishije mu ijoro mu gatondo sizere nageze kuri ope ndababwira nti mbega aha nta kuntu twoca kuri wite bakansengera. Umugabo wanje arambwira ati niwizera Imana irabikora uko yakubwiye n'ubundi niko ibigenza. Turagenda nukuri ubwo nyene ncurira igitanda kumwe yabimbwira niko vyagenze. Bagiye bumva ati nimuzane impuzu za Janine aribarutse. Ukuri bararyoherwa ngeze kumwibaruka ndataha ntashe uwo mwana aragwara afatwa n'ibintu bimujya araribwa ndavuga none uwo mwana gayeme nukurumatwa uwo mwanya. Hama ndahamagara ujya mu mama Ninete aramusengera ivyo birahagarara birahera. Ubu naho yafashwe n'inkorora iyo nkorora afatwa n'inkorora umengana umuntu akuze ariko arakorora hamwe n'imitsi iranda hamwe n'uruyoya ruboroga ngo yo biriko biza ku mwana wanje. Sinzi ukuntu nciye ndondera inimero z'umu umupasteri ndazitora ndamurondera irasona ntiyitavye. Ariko rero naciye nza ngaha baramusengera bamusengeye mva ngaha akomeye mwijoro niho vyaseye kumufata. Ndavuga nti Imana umugabo wanje aravuga ati ngo tumujane kwa muganga nta kundi tugende hariya ku gipolisi aho ni mwijoro. Hanyuma ndavuga nti jewe yashu nabize ndiko ndamwosa yankagumarira reka ngende muri dushe. Ngiye muri dushe umugabo wanje nsanga yagumya amurondera ku telefone. Hanyuma acaramutora amutoya acaravuga ati jewe telefone igomba izime ariko nimundungikire amazina yiwe. Uwo mwana navuye muri dushe nsanga ariko aratwenga ari umwana nganduka kweri afite umunezero. Wa mugabo wanje aravuga ati erega yamasengesha arakoze ati nguye ari abamarayika bariko baramutwengesha. Kandi ndavuga mbega yemwe none ibi bintu biraja kuba ibi bintu ko mbwiye ngo iki nimero amusengera atamubona araja gukwira kweri. Mana ndavuga nti nukuri Imana nibikore ukuntu nkorera Imana hajya kuri repentance nayo ninkorere kuri umwana kire niyemere ko nja kuryama mu bitaro. Hanyuma ubwo nyene uwo mwana kugera iyo joro yaciye aryama hamwe kwa muganga ntitwabaye tukigenda yaciye akomera kugera n'isaha. Ndavuga nti jewe burya naho navyimvye amaboko nkavyimba aha mu ruhanga murabona ko mvyimvye kubera amibe yafashe nijoro. Ndavuga nti burya naho nagwaye ndabwira umwana wanje zamuhetse amuntwaze ntama nanje ngende gushima Imana. Hanyuma Imana izo ikoze kweri.
Ikomera amashi Imana yacu. Imwe mu mpera amashimana hama mu mpera amashi mwongere wacu. Jewe raheze mu mwaka wahera atari uyuheze naragwaje umwana agwara indwara zitaboneka, agwara ava muhira akagenda ntitumenye yagiye. Ndamuzana kwa mwongere arambara ati uyu mwana baramutwaye ubwenge baramucuritse, ati bamujanye mu mva. Hama aramusengera arakira. Yari amaze imyaka 4 yiga mu ishuri imwe byarase ko ayivamo. Hama rero muri iyi minsi yinga ni minsi 4 tutazi yari ndaza ndabarira munge ari dimanche ndamukurikira rero no ko dimanche agoye kubona mu protocole ngo ye ngo ujari ngo reka ngo numubona nyemwe nivyo ari byo byose nahaja mu biro ndamusangayo. Hama rero mwungere nje ndamubona ati ndibikufise ingwara ndi umwana yagiye kwishuri none ahetse imisi tutamubona, ati mbarira izina ryiwe nacu ndamusengera birashoboka azogaruka. Ndamuha izina ryiwe aramusinza ndabitura abakozi b'Imana muri buke mbona agarutse. Hama agaruka umega nakomeye mugabo arawura na mukuru we yamusanze mu ibarabara aramubaza ati nibikiwe uvuye he wahora urara? Ngo jewe ngo sahindwi ngo nabandi ngo saa 11 nabandi ko ndatembera ngo kandi ngo naragiye ndara no munsi y'imiduga ngo rero n'abapolisi baratswe kuturasirayo bagira turabasuma. Ubu rero afise n'ingorane ushima afise amadayimbo arajya ntahaga. Turamusengera ibyo rero kazima yabonetsemo tuzamire gusa turashaka rero shimira Imana ko yankoreye ibitangaza mukura bumvise gushima kwanje Imana ibaheza. Muzane tumusengere. Yesu ashimwe. Nanje nitwa Barankanira Libe, mbo nshaka gushima Imana yo ngaha hantu narahaje nahasengeye iminsi mikeyi sinari bwarangiza amasengesho, nari mfise ibibazo bindemereye. Ivyo bibazo Imana yaravyumvise bivanye amashikano baravuga ati abantu batanze bose Imana igiye kubakorera ivyo bifuza. Jewe nari mu gusohorwa mu nzu sinabona iyo ndayakura, sinabona ikintu na kimwe shobora kwikorako ngo ngurishe ndiha amafaranga y'inzu, ariko Imana irabikora. Ici ndosa akazi mw'uwo mwanya nyene ca ndaronka amafaranga y'inzu. Sinabaye nkigarutse kurangiza amasengesho kako kazi nagakoreye ruguru. Narisigaje umunsi umwe ngo bansengere ariko ntivyabaye bigishobotse. Ariko ndashima Imana yajanye nanje ikagarukana nanje nkaza amahoro, kandi kugira nzu no munsi ngaha yabaye intambara idasanzwe, ntivyari vyoroshe. Ikindi shimira Imana, ndashima Imana abakozi bo ngaha yarabahaye amavuta akwiriye, ibandanye kubongera amavuta mwarahezagiwe. Kandi ikindi shima irandindira mu bugaragwa bwanje ndimo, kuko si ibintu vyoroshe, ariko ico nzi Imana yarabirangije ngiye kubivamwo, ntabwo nzabigumamwo insina ryawe. Mumpera amashimana yo ngaha, kandi ico nobabwira zamurayigerageza muyitangira amashikanwa n'ivyicumi kugira namwe mubone ikiganza cayo, kandi uzosanga atariyo Imana yo ngaha azoshaka acayiheba. Uko nukuri. Haleluya! 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 Nabikurindira mu bugaragwa ahubwo deja iragukuye mu bugaragwa. Ubugaragwa warimo burarangiye hazoza ubundi mu nyuma kuko turi mwese gusa, ariko ubwo warimo uraheze.